Amwe mu makuru ahejeje kudushikira na makuru avuga ku mugambi wari uhari wo kuganagura uyu yahoze ari umuyobozi w'ibitaro Kira ariwe Dr Christophe Sahabu, ngo icamukije nuko abagiye kumwica bamusanze ari kumwe n'umuzungu, maze haba haradutse impare hagati y'ibihangange. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natswe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru ariko aravuga gezwe ko muri kano kanya na makuru tuza kugaruka cyane kuri dosiye ya Dr Christophe Sahabu ndetse n'ivy'ibitaro Kira Hospital. Ni mu gihe mu minsi iheze harekuwe umumenyesha makuru kazi Florian Rangabiye, akaba yararekuwe ku kigongwe cyatanzwe n'umukuru w'igihugu. Ivyo bikaba byaratumye amakungu yose akomera amashi umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ibintu navyo byatumye rero benshi baza kuri dosiye ya Dr Christophe Sahabu. Kuri ubu akaba agifungiwe mu ibohero kandi akaba atari yanarengutswa canke se ngo sentare imufatire ingingo. Benshi rero gushika kuri uyu munsi baracibaza ico Dr Christophe Sahabu yoba ariko arazira. Mu gihe yafatwa vyavuga ko wari avyinegeje inyuma cane wari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi kuri ico gihe Arengiyome Bunyoni. Gusa aho Arengiyome Bunyoni afatiwe no muri dosiye ya Dr Christophe Sahabu yagumiye ku murindi yariko ntaco ubutungane bwigeze bubikorako kiretse kumuvana mu ibohero rimwe bamwungururiza murindi vyonyene. Bamwe bati nitwabandanya twigenza gutya iterambere ntituzoribona vuba. Ni mu gihe iri pfungwa rya Dr Christophe Sahabu hari iyindi miryango ryugaye cyane mu gihugu cy'u Burundi, cyane kuba inyamitahe mpuzamakungu bipfuza gushora imitahe yabo ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Muti rero Dr Christophe Sahabu gushika n'uyu munsi araziriki. Reka tubigaruke ku gusa imbere yuko tubigaruka ko reka mbanze mbabwire ko hari iketa ryo mwibanga ishiramwe ryo mu Busuwisi Swissmed International Limited rerutse kwandikira leta y'u Burundi. Muri iryo kete ryanasomwe na Radio Inzamba, Swissmed International Limited kamenyesha ko muganga Christophe Sahabu yarementanerijwe bivuye ku kagagazo n'ubwibone vya Charles Ndagijimana, umuyobozi mukuru wa Sokabo asanzwe anakorana n'ibihangange mu ntwaro ya CNDD FDD. Ushende subscribe canke sabone niba utiri wafyenda ko kugira ngo tuja ucikanwa nayo dushikiriza kuri no mbonesha kure n'umuza TV. Rero mbahaye ikaze muri ano makuru. Kuva kwigenekerezo ya 30 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2022 isaha imwe n'inusu z'ijoro, umuyobozi mukuru w'ibitaro vyigenga Kira Hospital Clinic Suisse Dr Christophe Sahabu yari mu minwe y'iperereza. Agifatwa nta mutahe umwereka impamvu afashwe yaronse. Inzego zamufashe nazo ntizigeze zivuga ico zamufatiye, ahubwo amategeko agenga ingene imanza z'ivyaha zitohozwa kandi ziburanishwa akavuga ko mube nk'ivyo uwufashwe abafise uburenganzira bwo kuba ari kumwe n'umuburanira kandi ko ashobora kwanka kuvuga igihe cyose atari kumwe n'umushingwamanza wiwe. Mbega ivyo birashoboka? Benshi ico gihe bibaje ikibazo kimwe niba vyari gushoboka mu busho bwa Museremu mwiperereza. Vy'ukuri rero Dr Christophe Sahabu aziriki. Kimwe rero mu bintu bitangaje kandi ningene Dr Christophe Sahabu yafashwe igenekerezo ya 30 Ntwarante, ariko iketeri mwagiriza rigasoka bukeye itariki imwe ndamukiza yo mwaka w'ibihumbi 2022 risinywe ko n'abayobozi batanu b'amasosiyete ya leta canke ayo leta yiganjemwo ariyo Sokabu, Kamebu, ONPR, Bankobu ndetse na Burundi Airlines. Bose uko ari batanu bahuriye ku kuba ari abanywanyi bakomeye ba CNDD FDD. Amashiramwe baserukira akaba afise ibice hafi 43% mu mutahe w'ibitaro Kira Hospital. Iryo kete ryabo ryandikiwe umukuru w'igihugu risaba ikurwa rya Dr Christophe Sahabu rimwagiriza ko ariko aratemvya ubutunzi bw'ibitaro Kira Hospital. Bamwandikiye kwigenekerezo ya mbere ndamukiza, ariko we inzego ziwe zari zaraye zifashe Dr Christophe Sahabu. Ni ukuvuga ko umukuru w'igihugu yashize mu ngiro ivyo yasabwe imbere yuko ikete ryandikwa.
Ibi bintu birakaze pe. Ikindi gitangaje kandi ni ingene aho ku igenekerezo ya mbere Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2022 Dr Christophe Sahabo yasohoye ikete ryo gutanga imihoho rikanaboneka ku mbuga ngurukanabumenyi kandi yari mu minwe y'iperereza. Bamwe bati bishoboka gute ko umupfungwa atagira umwidegemvyo na muto yabandanya gufata ingingo zikanakwiragizwa hose. Mbega ho ingorane z'ingene amasosiyete yigenga twarwa zicererwa mu iperereza canke hariho amasentare abijejwe. Ivyo ni ibindi bibazo bigenda vyibazwa n'abantu benshi batandukanye iyo binjiye neza muri iyi dosiye ndetse n'iki kibazo ca Dr Christophe Sahabo. Uyu Dr Christophe Sahabo tuvuga yarize amashuri y'ubuganga mu gihugu c'Ubusuwisi, aba umuhinga akomeye cyane mu vyo kuvura amaso, aho yogumyeho nk'abandi batari bake narirya abamwigishije bamugomwa aranaronka n'ubushimwe, ahubwo arataha mu gihugu ciwe kwitwararika amagara ya bene wabo. Ageze mu Burundi rero ntiyabaye umuvuzi gusa, ahubwo yiyumviriye umugambi ibitaro vy'akarorero mu karere kose. Ni gutyo ibitaro vyigenga Kira Hospital vyavutse. Ivyo bitaro bifise umutahe munini ugizwe n'ibice 42% vy'amafaranga y'abanyaburaya, 43% vy'amasosiyete yo mu Burundi ariyo Sokabu, Kamebu, ONPR, Bankobu ndetse na Burundi Airlines. Hakazamwo 11% vy'abantu bigenga ku giti cabo be na 5% vy'abaganga. Kumvisha umugamba abantu nk'abo bose birumvikana ko bwari ubutware budasanzwe. Christophe Sahabo wenyene yabaye umuyobozi mukuru, nayo urwego nyobozi rw'ibitaro rurongorwa n'umufaransa. Ibitaro Kira Hospital Clinic Suisse vyarabaye akarorero mu karere. Mbere abanyamahanga batangura kuva mu mahanga baza kwivuza mu Burundi. Ivyo ni ibintu bikomeye kandi ryari iteka ku gihugu. Aho hatereye ikiza ca coronavirus rero umurindi w'abaza kwivuza bavuye hanze warakorotse cyane kubera ingendo zitari zigishoboka. Bikavuga ko guhera ico gihe Kira Hospital arico yatakaje nk'uko vyagendeye amasosiyete menshi cyane mw'isi. Benshi bakavuga ko vyinshi mu vyo Dr Christophe Sahabo ari karazira harimwo inzigo y'amacakubiri. Ni mu gihe mu mwaka w'ibihumbi 2020 hari urwandiko rudasinye rwasohotse rurwanya Dr Christophe Sahabo. Uru rwandiko ruboneka ko rwoba rwaranditswe n'abanywanyi ba CNDD-FDD bamunzwe n'agatima k'amacakubiri. Ni urwandiko rwangiriza Dr Christophe Sahabo ko ahakaza abatutsi kurusha abahutu, ko akoresha nabo ubutunzi bw'ibitaro, ko yahoze ari umuhanuzi mu biro vya Perezida Buyoya, ko yahoze ari icegera c'umukuru w'ishirahamwe Sojedemu, ko ari we yafashije guhunga Onesme Nduwimana. Twibutse ko uyu Onesme Nduwimana yahoze ari umuvugizi wa CNDD-FDD, ko kandi ari we yahungishije Dr Jean Bosco Dradangwa, ko kandi ari umugenzi wasinduhije na Pacifique, ko naho ari muri CNDD-FDD asanzwe ari no muri seneri n'ibindi vyinshi bitagira umutwe n'amaguru. Inyuma yaho afatiwe ishirahamwe karyanisha moko bimenye Burundi Communication Center atakindi rikora ritari gukwiragiza ibinyoma biryanisha amoko mu ntumbero ya propagande, ngo iyo abategetsi ryarasohoye ikiganiro cambika ibara Dr Christophe Sahabo rimwagiriza ivyo nyene vyanditse muri urwo rwandiko rudasinye. Ico kikaba ari ikimenyetso c'ivyo Dr Christophe Sahabo yoba ariko arahogwa. Akaba ariko arahogwa inzigo yakazikira ifatiye ku macakubiri y'amoko itera yigaragaza muri bamwe mu bategetsi b'u Burundi. Benshi kandi bakibaza nimba koko iperereza ari ryo rijejwe ibibazo biba mu mashirahamwe yigenga. Bamwe bati mbega hamwe ivyo bari vyo koko Dr Christophe Sahabo akaba yararongoye nabi Kira Hospital Clinic Suisse, iperereza niyo ryoba ryari rimujejwe. Ese no kubera iki ikibazo ciwe kitajanwe imbere y'amasentare ajerwa gukurikirana ivyo budandaje canke ivyavyo masosiyete? Ngo nimba mu vyo yagirizwa harimwo ivyaha bivugwa mu gitabo mpanavyaha, no kubera iki kibazo kitajanwe imbere ya parike ikabitohoza? Ni kuki amategeko y'amatohoza atigeze kandi akurikizwa? Nkuko bigaragara ngo nimba iperereza ryo rijejwe ibibazo
vy'ubutunzi bw'amasosiyete ni kuki ryohera kw'ishiramwe ryigenga kandi hariho amasosiyete ya leta ageze habi aheraniye amahera y'umurengera ariko abayarongoye ntibatumwe ko mwiperereza. Hano hari urwandiko dufise rwerekana amashiramwe ya leta yari mu gutemba kubera amadeni mu mwaka w'ibihumbi 2019 ndetse n'ubu kandi akaba ariko bibandanya bimera. Aha harazamwo ishirahamwe Onateur aho bivuga yuko riheraniriye leta imiliyaridi 117, akazamo Sosumo iheraniye leta imiliyaridi 31, Regideso iheraniye leta imiliyaridi 22 n'inusu, akazamwo ishirahamwe OTB yari iheraniye leta imiliyaridi 7,800,000, akazamwo Eri Burundi yari iheraniye leta imiliyaridi 7,300,000, Onaturu nayo yari iheraniye leta imiliyaridi 6 ndetse n'imiliyoni 300. Abatwara ayo masosiyete yose nta numwe yigeze arengutswa mu iperereza kandi ari amasosiyete y'igihugu. Ni mu gihe kandi mu mwaka w'ibihumbi 2022 nabwo Perezida Ndayishimiye ubwiwe yivugiye ko wanyuruje imiliyaridi 54 z'urugomero rwa Mpanda ngo atigeze ahamagarwa mu iperereza. Benshi bakavuga ko rero ibi biriko birakorerwa Dr Christophe Sahabo bivyara ikibazo gikomeye cyane. Ese ngo nubuhe butumwa buriko burahabwa abarwizatunga bazana amafaranga yabo mu Burundi? Ndazobandanya kuzana imitahe mu gihugu utwara sosiyete yawe ujanwa gupfungwa mu iperereza atategeko na rimwe rikurikijwe, ugahogwa insaku zikwiragizwa n'imbonerakure. Ngese rya terambere turota rizoza gute? Ho basigaye hariho ubwoko kuboha akazi ari icyaha mu Burundi no mu masosiyete yigenga. Ese kuba umuseneri hamwe vyoba ari navyo coba ari icyaha mu gihe urongoye sosiyete? Kuba warakoze kubera kwa perezida we coba ari icyaha? Ese kuba warabaye mw'ishiramwe kanaka coba ari icyaha? Bamwe bati nitutukubita agashi izi nyifato zizokwega akarambaraye muri kazoza. Nimba rero benshi batanabizi neza, iki kibazo cha Dr Christophe Sahabo ni ikibazo gikomeye cyane kuko kirenze kuba ikibazo c'imbere hagati mu gihugu, ahubwo kikaba ikibazo mpuzamakungu kuko harimwo amashiramwe yo hanze afise imitahe muri ibi bitaro vya Kira Hospital. Ni vyinshi turiko turabegeraniriza tuzobageza ko ku munsi w'ejo vyose nimuzocikanwe, cyane cyane birabana na dosiye ya Christophe Sahabo. Gira ico ushikirije muri komanteri ugendeye kuvyo duhejeje kugushikiriza. Ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo tucikanwe nayo dushikiriza, usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira kandi nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko hanze imbezi y'igihugu cy'u Burundi biriko biravugwa irya nino mu ntara zitandukanye mu kibano ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Ni Umuhuza TV, Imana iba hezagire.